ugomba kwiga izo nyigisho mbega uri kuziga kugira ngo zifashe iki? Kuko icya mbere si uwo mubakanye yakubwiye ati bimeze uku n'uku n'uku genda wiga izo nyigisho. Biraryoshe iyo umugabo n'umugore bagiye muri seminere runaka izo nyigisho bakazigira hamwe bakazumva bakiga, barangiza kuzumva bakaza gushyira mu bikorwa izo nyigisho bazize bakazigira hamwe. Ariko ikibazo mfise, ikibazo kihari uyu munsi nuko umugore aja kuri rezo sosio akumva ibi, umugabo akaja kuri rezo sosio akumva ibi, hama agacaza mu rugo rwiwe akagomba kuvyapirika, agomba ko bikorwa nkuko yavyumvise canke nkuko yabibwiwe. Ariko ntiyabanje gufata umwanya ngo habe ikiganiro c'uwo bubakanye kugira ngo babanze baganire kumbure, kugira ngo babanze biyumvire ngo mbega ibi bidufasha iki, bitwungura iki, bitwicira iki, biduha inyungu ki? Kuko bantu b'Imana, je mpora nibaza muri iyi myaka hari ibintu vyadutse, ukumva ngo hari imiti yo gutuma abagabo batarangiza n'ingoga, hanyuma abo bagabo batarangiza n'ingoga bariko babigisha kutarangiza n'ingoga. Mugabo mu bundi busobanuro, mu zindi mvugo, wagera muri leta bakakubwira ngo tuvyara abo dushobora kurera. None uwo mugabo agiye kumara amasaha 5 aryamye, azovyara abashobora kurera? Ni kibazo. Mugabo abana b'Imana canke nk'abakristo ntibabishira ku bwenge ngo bavyumve ko ari ikintu Satani yazanye kugira ngo ahume amaso abakristo, bakirwa muri ivyo ngo umugabo ntakora ibi, umugore ntakora ibi, bakirirwa muri izo mpari. Nta mwanya bafise wo gusenga, ariko bafise umwanya wo kwirirwa mu mpari zidafise ubusobanuro. Jewe umuntu noshigikira uyu munsi nuwoza avuga ngo ahubwo tubura umwanya wo kuryama turonka umwanya wo gukora. Turonka umwanya wo gukora. Kuko uwo muntu ariko arazana imiti ibwira abantu ngo nibahore baryamye, mwibaza ko ari urukundo abakunda? Mwibaza ko ashaka kugirira neza ingo n'imiryango? Uwo muntu agomba kuguma aryamitse abantu? Mu vy'ukuri aragomba ko imiryango mu vy'ukuri imera neza, igira amahirwe? Uwo muntu azana iyo miti ngo abantu bahore bajyana? Rero ico shaka kuvuga uyu munsi, urugo rwiza canke umuryango mwiza, reka mvuga umuryango ndege gushira ko mwiza, kuko hariho ingo mbi, hariho imiryango mibi. Muga iyo miryango mibi, ijambo ry'Imana ryavuze ngo Imana yo mwijuru nituma bikunda. Imana yo mwijuru nituma byose bishoboka. Nawe uri kurarondera ibi na biriya ngo niho urugo rwawe rwoba rwiza, we wa mugore wiruka hirya no hino urondera imiti ngo niho urugo rwawe rwoba rwiza. Amahoro y'Imana nabane namwe, ndongeye kubakira mu izina rya Yesu. Nizere ko mumeze neza, mukomeje kugira ibihe vyiza. Yesu nakomeze kubahezagira. Ni kuri My Family niyo nkuru TV, nongeye kuza ngo tuganire kuri uyu munsi. Ndagarutse mu kiganiro c'ingo n'imiryango. Yesu nakomeze kubahezagira. Namaze iminsi ntaronka akanya kubera ibihe canke ubuzi tuba turimwo, ugasanga ntibitworoye ko ducana kugira ngo dukomeze kuganira. Ariko uyu munsi wa none Yesu aranyemereye, angiriye ubuntu ko nongera gucana kugira ngo tuganire. Ndabahaye kaze rero mu izina rya Kristo Yesu. Muti uyu munsi ugiye kutuganiriza kuki? Reka muko ndababwira ico ngiye kubaganiza ku uyu munsi ni ya majambo y'Imana nkunda guhagararako. Niyo ngiye gutangura gusoma kuri uyu munsi wa none, na majambo y'Imana aboneka muri kira gitabo ca Nehemiya, igitabo ca Nehemiya mu gice ca 2,
uhereye ku murongo wa 17. Imana ishimwe cyane. Igitabo cya Nehemiya kuva mu murongo wa 17 kugera ku murongo wa 20. Igitabo cya Nehemiya igice cya kabiri ku murongo wa 17. Ntarasoma ijambo ry'Imana, reka nonge ndakwingiye, genda udusapotinga ni ugukanda kuri iriya jambo subscribe canke sabone, bivana n'ururimi rwawe telefone irimwo. Nimba telefone yawe iri mu Congereza uza gusanga handitseko subscribe, ariko nimba telefone yawe iri mu Gifaransa uza gusanga handitseko sabone. Uco ukora kuri iryo jambo gishitseko video izahora gushikira, hanyuma ukore no kariya kantu kakazogera umengo n'agakengeri kugira ngo uzahora ubona notification canke ikikwereka ko hari video twashizeko. Yesu nakomeze kubahezagira. Rero mbahaye kaze kuri uyu munsi dutangwe dusoma ijambo ry'Imana. Umutwe w'amajambo uravuga ngo umwami w'abaperesi arungika Nehemiya i Yerusalemu. 17 havuga ngo iki? 17 haravuga ngo Imana ishimwe cyane. Ngiye gusoma mpere ku murongo wa 17. 17 haravuga ngo maze ndababarira nti mbega ntimubona ayo twabonye, ingene Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yaho akaba yarahiye. Enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwama turagatwengo. Ndaheza mbiganira ingere ikiganza ciza c'Imana yanje cabaye kuri jewe, mbiganira n'amajambo umwami yambwiye. Nabo baravuga bati nituve hasi twubake, nuko bariyingunganya bashirako bakora ico gikorwa ciza. Ariko Sanibalati umuhoroni na Tobiya umwamoni w'umugorano na Geshemu umwarabu bavyumvise baradushinyagurira, batubarirana agakengego bati ivyo mukora nibiki? Mbega suko mugomba kugarariza umwami? Nanje ndabishura nti Imana yo mwijuru niyo izotuma bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako tukubaka, ariko mweho nta mugabane, nta bubasha, nta cibutso mufise i Yerusalemu. Imana yo mwijuru nihabwe icubahiro. Nayo majambo y'Imana tugiye kuganira kuri uyu munsi, canke tugiye guhagararako muri iki kiganiro. Tugiye kuganira uyu munsi, ariko uyu munsi nje kuganira ku bantu bubatse. Shaka kuganira ku bantu bubatse. Muti shaka kuganira ku vyerekeye iki? Nshaka kuganira kuri aba bantu bubatse, ariko muri abantu bubatse bakaja kwiga inyigisho canke amaseminere y'abubatse, bakaza kwiga mu maseminere. Muri ariya maseminere hari ibyo bigirayo, ariko ushaka kuvubwira wewe wa mudamu we uja kwiga mu maseminere, nawe wa mugabo we uja kwiga muri ayo maseminere. Ico nshaka kuvuga uyu munsi kuri abo batunganya amaseminere yo kuri aba bantu bubatse y'ingo n'imiryango, mbega iyo utumiwe kuja kumviriza izi nyigisho uhora wibuka kubwira umugabo wawe ngo mujane canke umugore wawe ngo mujane? Nimba mutajana nk'umugore n'umugabo, mbega ivyo uba wize ugeze kubipratika canke kubikoresha, mbega uhora ubigenza gute? Niyihe nyifato uhora wifata iyo ugiye gupratika canke gushira mu bikorwa bimwe bakwigishije? Kuko ivyo bakwigishije ni ukuvuga ngo bakwigishije ivyo utazi. Hari ivyo wamenye, rero bivuga ngo ivyo wamenye ugiye kubishira mu bikorwa. Hari ukuntu ugiye kubikora kubera hari ivyo wamenye utaruzi. Rero nje kuvuga uyu munsi hari intambamyi kuri aba bantu baza kwiga inyigisho. Benshi wanashaka ugasanga bariko baja ku ma réseaux sociaux, ku ma Facebook, ku ma YouTube, bariko biga inyigisho zizotuma uwo mengo ni inyigisho zotuma hari ivyo bamenya
mu ngo zabo canke mu myubakire y'ingo zabo ukamengo hari ico zobafasha, mugabo kubera izo nyigisho bazize igihe bazize ari umugore wenyene canke ari umugabo wenyene, iyo hageze kuvyapirika rero akaza kuvyapirika avyapirikira kuri wa wundi atigeze agira gute, atigeze avyiga n'umunsi n'umwe canke ngo anavyumve. Rero we wabibonye canke wavyumvise ukagenda ukabibwira uwo mwubakanye, nabonye ibi bintu, numvise ibi bintu, ndagomba ko bimera uku, ndagomba ko bigenza uku, mu yandi majambo ukagomba ko bikorwa kumwe wavyiga, mugabo ukibagira ko ari wavyize wenyene, uwo muri kumwe ataco yavyize. Ibi ndabivuze kubera iki? Ni kubera iki nje muri kino kiganiro muri hangana, hari ukuntu nyene bitameze neza mu jisho, muranyihanganira. Hanyuma ndabivuze kubera iki? Ni umuntu twaganiriye muri iyi minsi, ariko turiko tuganira kuri ibi nyene, hanyuma aramaza ngo none kuja kwiga canke kuja mu maseminere ni bibi? Naramubwiye nti kuja mu maseminere ntabwo ari bibi, ni mugabo inyifato abantu bifata iyo bavuye muri ya maseminere niyo atuma ibintu biba bibi. Muti kubera iki? Reka ntanga akarorero. Ndiko mbwira abantu bakuze baraza kunyumva neza, ndashobora gukoresha imvugo mbabarira amatwi, muga abantu bakuze baraza kuvyumva neza. Iyo umugabo nk'akarorero afashe telefone akaja kuri rezo sosiyo, yaja kuri rezo sosiyo, kuri YouTube cyangwa kuri Facebook, agakutana n'abariko barigisha inyigisho. Uyu munsi murabona ibintu vyadutse, ukaza wumva umugabo jewe mfise igitsina gabo gito, inyigisho akazisanga kuri YouTube canke kuri Facebook, bakamurangira imiti yo kongera ubwo bugabo bwiwe, kumbure kubera ari umupagani atazi Imana, agafata iyo miti akayikoresha, yayikoresha kuko Satani arafise ububasha arakora, hanyuma vya bintu vyiwe bikagira iko bigenze. Wa wundi bubakanye nta na kimwe azi, mugabo yagiye kubiraba, hamaraje aravyapiritse kandi agiye kubikoresha ko babana, wewe nta na kimwe azi, ntigeze abibona, izo nyigisho ntazazi. Hama yavyapirika, yabibwira umugore akamubwira ngo kubera ivyo rero ndabona umugabo wanje asigaye anca inyuma, kuko nta handi ibi bintu yabimenyeye, nta handi yavyumviye. Uko biri kose uyu mugabo asigaye anca inyuma, ikaba intandaro yo gusambuka ku rugo. Canke n'umugore nuko, umugore akaja kuri rezo sosiyo akumva izo nyigisho nyene, inyigisho zo mu rugo zabubatse, hama agashika bibwira umugabo nta kindi gihita kiza mu mutwe avuga ngo kumba umugore wanje asigaye anca inyuma. Ikibazo si ukumva izo nyigisho, ikibazo n'ingene yavyitwayemwo, kuwo bubakanye ageze muhira ingene yifashe n'ingene yavyapiritse. Hanyuma rero kugira ngo mbashe gutanga ubusobanuro, nuko wewe ugomba kwiga izo nyigisho. Mbega uri kuziga kugira ngo zifashe iki? Kuko icambere si uwo mubakanye yakubwiye ati bimeze uku nuku nuku, genda wiga izo nyigisho. Biraryoshe iyo umugabo n'umugore bagiye muri seminere runaka, izo nyigisho bakazigira hamwe, bakazumva, bakiga, barangiza kuzumva bakaza gushira mu bikorwa izo nyigisho bazize bakazigira hamwe. Ariko ikibazo mfise, ikibazo kihari uyu munsi, nuko umugore aja kuri rezo sosiyo akumva ibi, umugabo akaja kuri rezo sosiyo akumva ibi, hama agacaza mu rugo rwiwe akagomba kuvyapirika, agomba ko bikorwa nkuko yavyumvise canke nkuko yabibwiwe. Ariko ntiyabanje gufata umwanya ngo habe ikiganiro c'uwo bubakanye kugira ngo babanze baganire, kumbure kugira ngo babanze biyumvire ngo mbega ibi bidufasha iki, bitwungura iki, bitwicira iki, biduha inyungu ki? Kuko bantu b'Imana,
je mpora nibaza muri iyi myaka hari ibintu vyadutse, ukumva ngo hari imiti yo gutuma abagabo batarangiza n'ingoga, hanyuma abo bagabo batarangiza n'ingoga bariko babigisha kutarangiza n'ingoga, mugabo mu bundi busobanuro, mu zindi mvugo wagera muri leta bakakubwira ngo tuvyara abo dushobora kurera. None uwo mugabo agiye kumara amasaha 5 aryamye, azovyara abashobora kurera? Ni kibazo. Mugabo abana b'Imana canke nk'abakristo ntibabishira ku ubwenge ngo bavyumve ko ari ikintu Satani yazanye kugira ngo ahume amaso abakristo, bakirwa muri ivyo ngo umugabo ntakora ibi, umugore ntakora ibi, bakirirwa muri izo mpari. Nta mwanya bafise wo gusenga, ariko bafise umwanya wo kwirirwa mu mpari zidafise ubusobanuro. Jewe umuntu noshigikira uyu munsi nuwoza avuga ngo ahubwo tubura umwanya wo kuryama, turonka umwanya wo gukora. Turonka umwanya wo gukora. Kuko uwo muntu ariko arazana imiti ibwira abantu ngo nibahore baryamye, mwibaza ko ari urukundo abakunda? Mwibaza ko ashaka kugirira neza ingo n'imiryango? Uwo muntu agomba kuguma aryamitse abantu? Mu vy'ukuri aragomba ko imiryango mu vy'ukuri imera neza, igira amahirwe? Uwo muntu azana iyo miti ngo abantu bahore bajyana. Rero ico shaka kuvuga uyu munsi, urugo rwiza canke umuryango mwiza, reka mvuga umuryango ndege gushira ko mwiza, kuko hariho ingo mbi, hariho imiryango mibi. Muga iyo miryango mibi, ijambo ry'Imana ryavuze ngo Imana yo mwijuru nituma bikunda. Imana yo mwijuru nituma byose bishoboka. Nawe uri kurarondera ibi na biriya ngo niho urugo rwawe rwoba rwiza, we wa mugore wiruka hirya no hino urondera imiti ngo niho urugo rwawe rwoba rwiza, wa mugabo uri kuragira ibi na biriya ngo niho urugo rwawe rwoba rwiza, uribesha. Igituma urugo rukomera canke umuryango ukomera, icambere ni kuko nabivuze muri video y'ubutaha, nagerageje gusobanura ku gicaniro co mu muryango. Icambere ni gicaniro bashiraho mu muryango kugira ngo baganire. Murabizi mw'itongo rya Edeni, Adamu na Eva ngo buri mugoroba Imana yarabagenderera. Uyu munsi Imana ntikigenderera abantu, ntikigendereye imiryango, kubera ko barakuyeho igicaniro. Impamvu Imana yagendera Adamu na Eva, bari bafise igicaniro buri mugoroba, baricara hamwe bakaganira, hama Imana ikabagenderera ikabaganiriza. Uyu munsi Imana ntikigenderera abantu kubera ko nta gicaniro kikari mu muryango, igicaniro carabuze. Rero ndabagira inama, nimusubizeho igicaniro. Imana niyituma bishoboka, nituma bigenda neza. Ibyo byose turonderera mu buvuzi, Imana yo mwijuru irabishoboye. Ntidute umwanya rero twiruka hirya no hino turiko turarondera ubuvuzi biki. Ariko simvuze ko amaseminari adakenewe, muze kunyumva neza, amaseminari arakenewe, mugabo mumenye ingene mu vyapirika iyo mugeze mu ngo zanyu. Kuko hari guza kwiga seminari ari wewe wenyine, mugabo mutajanye canke umugore mutajanye, washika ukavyapirika, umugore akavuga ati nta handi wabikuye wanciye inyuma. Rero dukwiye gushiramwo ubwenge. Imana ibahezagire. Reka ndangiriza hano, nzagaruka ubutaha kumbure Yesu nabinyemerera, nkaramuka Imana ikantiza kandi kanya, nzagaruka duse tuganire. Ariko uyu munsi reka ndangiriza aha. Imana yo mwijuru nikomeze kubahezagira. Ariko ndakubwire ngo Imana yo mwijuru irabishoboye, nubwo ibitubuza gutuma tugira imiryango myiza, kugira ingo nziza. Satani n'abadayimoni badugwanya buri munsi muri ya miryango yacu kandi tugira ingo nziza, ariko Imana iri mwijuru byose irabishoboye. Imana nibahezagire. Amen.